muravyibuka yuko je hari nabo twajanye bagatoroka kandi bacavuga yuko mu Burundi ari umuriro kandi bajanye n'umukuru w'igihugu leta yabarihiye indege bakajana n'umukuru w'igihugu iryo teka bakarironka bakaryitesha nimwibaza nawe akaronka iryo bakwe ryo gushikayo agaca yigarukira i Burundi yakoze ibintu vyobera akarorero abandi barundi mu mugambi wo gukunda igihugu. Nyakubahwa Ndayishimiye Angeline umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, nimwibaze ngo utera ubureza ngo abanza kubwibanza ngo nivyo vyabaye, ibikorwa vyiwe nivyo vyivuga kandi n'amakungu yarabibonye. Acinjira mu mabanga yiwe yaciye atanguza umugambi wo guteza imbere amagara y'abantu, cane cane yatanguriye gutabara abakenyezi bari bagwaye ingwara yo mu kigo yari yarabuze kivura mu gihugu cacu. No kubona hari abarundi bamaze kuva hasi bagakorera igihugu cabo kandi baduha akarorero gakomeye cyane turabirako kugira tubone ko atabuye riri mu mugongo. Abo barundi nibo nashaka gushimira rero, ndabashimire kuko nibo citegererezo. Nivyo ni benshi mugabo hariho ababa bafise akabirya gusumba abandi, hariho abaharanira intwaro ibereye gusumbya abandi. Intwaro ibereye nama ndiko ndabivuga irangwa no kurwanya akarenganyo, ikarangwa no gukorera bene gihugu mu byo bakeneye byose utatsingurire, hanyuma ikarangwa no kubungabunga neza itunga rusange. Umuntu azi yuko abari ndongozi ivyo ntaravyumva, ntagwanya akarenganyo, ntakorera bene gihugu ivyo bakeneye byose atarinze kubasaba ingurire, ntabungabunge umutungo w'igihugu, uwo ntarimwo. None rero turafise uwa mbere w'intwazangabo yatanze akarorero kugira muce mumwigirako. Uwa mbere dufise ni intwazangabo mu gipolisi bashinze ivyo gukoresha ibikoresho bikenewe mu gipolisi. Nimwiyumvire namwe, iyo ntwazangabo igishika mu mabanga yasanze mu kigega kirimwo amahera atarenga imiliyoni 5, aho hari mu mwaka uhezega, mugabo yasanze ata miliyoni zirenga 5 mu kigega. Uwo mwaka wonyene ubu mu kigega iwe harimwo miliyoni 50 mu bikorwa yajejwe, kubera ntasesagura amahera asohoka agiye gukora igikorwa. Yasanze bahora bakoresha mu mwaka igitoro kirenga amaritiro imiliyoni 3,500 ku mwaka, ariko kubera gucungera neza ntihagire usesagura, uyu mwaka yakoresheje litiro 700 gusa. Murumva kuva ku litiro imiliyoni 3 n'ibihumbi 500 agacaja ku maritiro ibihumbi 700 gusa. Ica gatanu mwumve, nk'umwoca mubaza muti none byagenda gute abandi? Igitangaje urumva ibikorwa byabandanije nk'uko byahora. Mwarigeze mubona abapolisi batariko barakora? Mwarigeze mubona badakora? Babandanije bakora. Mu matungo y'igihugu akoresha mu gipolisi, ku mahera yari yarategekanijwe gukoresha mu mwaka, yaziganije imiliyaridi 17 n'imiliyoni 660. Mwumva yaziganije amashuri angahe? Mwumva imiliyaridi 17 n'imiliyoni 660 yaziganizwa yose yahora agenda nk'ifu y'imizira tutazi yaje. Ni intwazangabo yerekanye umutima wo gukunda igihugu, kuko ubu namwe mwoca mwibaza muti kera yajahe, none aho bayajana wowe ntiyari kuyajanayo? Naramwihweje casanga ni mukiristo, naramwihweje kabisa, ndamuzi, yitwa General de Brigade de Police Ngendabanka Joseph, ngo uyu ari ngaho imbere yanje. Ndamuzi yuko ari umuntu yemera Imana cyane, nico gituma atanyonora.
naho rero ari general de brigade mu kwezi kw'icumi na kabiri azoba ari general major mu gipolisi, kuko yarabikoreye ateza kurironka. Tumuhaye rero ikidari cyo gukora akazi neza c'intwazangabo hamwe n'akazamuzo k'imiliyoni 2, kandi murumva no ku bitugu hazoca haduga, kandi ku bitugu haduze no kuri poche applique haba haduze. None rero naze tubimushikirize. Duce tumuha n'urupapuro ruzokwamara umuranga n'abuzukuru n'abuzukuruza bazabone ko yabaye umuhizi. Hanyuma abana nabo bashobora kumubaza ngo umwuko n'ikiriko. Duce tumuha akazamuzo k'imiliyoni 2. Abantu mwe naba rero murumva ku ntwari ibereye uwo muntu ko afise akarorero, indongozi zose zokwigirako. Guhera uno munsi aha muri hose icigwa nimwibaze ku rwego umwe wese basi yopfuma aziganya imiliyaridi 5. Ubushikiranganji ni 15, imiliyaridi 5 kugwiza 15 ni kangahe? Mwumva ayo mahera yo kubaka ibintu bingana iki mu gihugu cyacu? Basi ni miburiburi wowe urumva ni 17. Tufata umwe wese yoziganya imiliyaridi 5 ingene vyogenda samurarabiraho. Uwa kabiri muri ivyo byo kubungabunga itunga ry'igihugu, hajya rero ndababwire ntimuze muraraba ngo hariho mutoyi na mukuru. Umuntu arashaka gukora ibikorwa by'ubuhizi mumwita mutoyi. Uwa kabiri ni nyakubahwa Mbonihankuye Izayi, n'umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Esta riri hamwe hahora ishuri rya Atene primaire. Yarerekanye ubuhizi bwo kunda igihugu, ni mumuha amashi menshi cyane. Iryo shuri riri ahantu hari kibanza kinini kandi gicambirwa na babandi bama bashaka gusahura ivy'igihugu. Benshi murazi yuko umurundi abonye itongo ryiza mu gisagara wobeshera ifisi ibonye inyama. Baragirutse kiryo tongo ngo mpaka barinyage igihugu. Erega simbesha. Nimwabonye igihe tuvuze ngo tujya twake kwa Ntare, abantu bose ntibace biruka kuhagura hose ngo igihugu nikironka aho cubaka. None ubusibo biriko baragundana ngo mpaka ngo bagundane n'ikirimba ca Ntare. Ico kibanza rero kiri mw'irohero, haradutse akagwi k'abantu bashaka kucigarurira. Uyu muyobozi wenyene barahanganye gushika naho barondera ibintu bomwagiriza kugira aje mwibohero ngo canke akugwe mu mabanga babone kuhiba, ariko ntiyacitse inkokora. Mu nyuma baragerageje ngo bamuhe igiturire c'amahera menshi ngo abahe ico kibanza, biranka. Aratabaza gushika ubushikiranganji buza gukingira ico kibanza. Babibonye uko batagwa kumutera ubwoba ngo n'ugupfura ashobora gupfa, ararinda. Mwumvise ko abamaratiri babaho? Muri mwese ninde yokora uko? Kwigisagara ca Bujumbura mukizi abantu menga babonye itongo n'ifisi bonye inyama. Mbwira muri mwese umuntu yorinda akavuga ati nzokingira ivy'igihugu ninde? Ahubwo wowe nyene ni utagura kuvyiba. Hagiye aca avuga ati ahubwo naje muce mu mpako ikimanyu. Murabizi byose imvye mbeshere. None nawe mu kumutera iteka wenyene yiteye, tumuha ikidari cyo gukunda igihugu c'intwazangabo, hanyuma nawe nyene duce tumuha akazamuzo k'imiliyoni 2. Mbona kiri muto aracariko arakorera igihugu. Ejo ngira ngo muzosanga araduze hejuru. Murumva ko ariko arabikorera abandi mwishinge mwicaye ngo nakararose promotion. Nimwabone jarose promotion ntimuze muvuga amajambo. Murumva ko bikwiye, uwarakwiye kuba umutegetsi arabikwiye. Ngo wabaye umwizigirwa muri bito ngo zogira iki? Uzomwizigirwa muri binini. Ubuza gushabura tagata.
nawe nyene duciye tumuha urupapuro rw'iteka kugira abana n'abuzukuru zaza bamenye ko yigeze kuba umuhizi akomeye. Turazi ko abana baza kumubwira ngo papa ngo umwuko nikiriko ngo twereke turabe, nawe duciye tumuha akazamuzo k'imiliyoni 2. uragahora gutyo rero n'abandi bakubonere ko akarorero. Ntabahora baca bikatira itongo sindabazi. Muri ibi nyene byo kugira uburongozi bwiza batoyi bama bariko bararabwa. Uwa gatatu gukunda igihugu cy'u Burundi ni umunyamahanga. Uwo munyamahanga ni umushoferi umudereva mu buserukizi bw'u Burundi i Washington yitwa Suchu Saula. Uwo mushoferi yamuka mu gihugu ca Fiji afise ubwira budasanzwe, uretse kubungabunga imodoka amaze imyaka 20 abungabunga imodoka y'ubwo buserukizi kurusha n'abarundi basanzwe ari abarundi. Mwiyumvire aho abarundi niwe yabigisha akabamenyereza gutwara imodoka hari i Washington, bahejeje kubimenya bagaca bitorokera bakigira bakiyita impunzi. Mugabo wewe yagumye ko imyaka 20 n'uno munsi gushikaho yimva kumera igihugu nici wabo. Yaraje gufatira ikiruhuko ngaha mu mwaka uheze, aranezerwa cyane, ariwe yirihiye itike abona ko agiye mu gihugu ci wabo. Uwo rero nawe twateguye twamuhaye ikidari c'abitangira igihugu c'ifeza n'akazamuza ko miliyoni n'ibihumbi 500. Abari mu buserukizi ngaba mu bushikiranganje bw'imigenderanire bazoca bakamushikiriza. ngira ngo uwo ntayegayezwa mu bushikiranganje azava yita ko ari we yakarose. Genda nawe ukarondere, genda ukarondere nawe umwaka abari uzotonda. Rega biza uko nyene ko wahonyoye, genda ukore mu mwaka uza uzosaga wahashitse. Nuko bigenda. Ari umuce w'intwari ibereye abantu baha amabanga bakayarangura neza. Ubu ngira nje ku muco rero wabitangira igihugu n'abene gihugu. Ivyo twamatuza turababwira yuko umuntu murundi wese ategerezwa kumva yuko igihugu acigura, tukigana ba Rwagasore tukigana ba Bihome ukacigura igihugu. None je ndababaza, igihugu rinda wiba utwo cifitiye ubwo wociyebera ukagiha amaraso yawe? Tumvikane none ukuri si kumwe. Rero turabona bakwiye gutanga akarorero kurusha abandi. Tubona yuko biyemeje ko igihugu bashobora kucigura. Uwa mbere muri uwo mugwi ni Colonel de Police Nibizi Gerve. Iyi ntwazangabo mu Nyamiramabi niwe yagiye arongoye umugwi w'intwazangabo 10 karuhariwe mu gutabaririza n'isi yiwe, bagiye gutabara igihugu ca Turikiya igihe cyahitanwa na Nyamugigima. Twarabarungitse bakoreye ahantu hari igikonyozi kiri munsi y'amadogre 7 -7 niho bakoreye. Barakora baratabara gushikaho umukuru w'igihugu ca Turikiya yamwambitse ikidari c'abiguze igihugu ca Turikiya kandi akiriho. None ga yemwe mwumva mu Burundi byose bigenda gute? Arinze yigura ikindi gihugu twamutumye kucigura, yoreka kwigura igihugu ciwe. None rero nawe twaramukengurukiye cyane kandi tumuhaye ikidari cyo kwitangira igihugu c'intwazangabo n'akazamuzo k'imiliyoni 2. Kandi aje yambaye ca kidari naco cyo kwitangira igihugu ca Turikiyaga. Aracabaye agerekako.
ruca tumuha nawe nyene urupapuro rw'iteka bose bazokwama barabirako. N'abana rero amashokora y'abana ciyaronka. Uwa kabiri muri uwo muco w'abitangira igihugu ni Colonel de Police Mukoko Edouard Open 0907 dramatique. Uyu oje nibaza yuko mwari mukwiye kumuha amashi menshi, yabakuye ku muzigo munini wibasha. Muribuka akagwi k'inkozi z'ikibi kari kagisibije kazibiri barabara kuva Bugarama gushika Igitega, murakibuka? Niwe yakabakuye kumuha amashi menshi. None saa sita y'ijoro saa munani y'ijoro uzabumva ngo ndigiriye Bujumbura, uwundi ngo ndigiriye Igitega. Uyu yaritanze atiziganya, akikagwanije kajya kagwi kategera imiduga, hacaba kandi kagwi mu rya Rusera no muri zone Shombo haji Muramvya nyene kibinka nako nyene yahemutse agatujije uno munsi bibereye mu mahoro bose. Murumva yuko yitanze atiziganya. None rero nawe duca tumuha ikidari cyo kwitangira igihugu c'intwazangabo n'akazamuzo k'imiliyoni 2. Abanyamuramvya ndazi ko mumuzi, ariko arubaka n'ahantu hazohora habera amanama Muramvya, twara tubura aho tugira amanama, niwe ariko arahubaka. Murumva yuko nawe nyene no muntu waribereye akora neza. Mugabe irumvikana arinda yihebera igihugu ntiyoreka kubaka. Aka kazamuza ngira ngazoca kurako n'agasima ko gushira kuri ya sare. Yarakunda igihugu gose uyu. Hako bene igihugu bamererwa n'abavuga ati mvuma amazi agupfa imbere ya vyose. Yarerekanya akarorero. Uwa gatatu duikidari cyo kwitangira igihugu ni Major de Police Ndayisenga Claudine. Uyu mupfasoni Major de Police Ndayisenga Claudine ni ntwazangabo yanonosoye ivyigwa vy'ubuhinga bwo kurwanya ubugizi bwa nabi bamwe bacisha mu buhinga ngurukana bumenyi. Yagiye kwiga abanyeshuri 80 bavuye mu bihugu birenga 25. Abo wa mbere mu gihugu ca Misiri, umukuru w'igihugu aramuraba aramutangarira acaramuha agashimwe. Muga ivyo nibisanzwe. Yaciye avacaja kwija muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agiyeyo naho abarurangiranwa muri vya vyigwa vyo kurwanya ubugizi bwa nabi bwo gucuruza abantu. Muga abarundi b'ibitoro nababwira ntako batagize ngo bamuhanure ngo ahunge kwashitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe babwira ati nzokwemera mpfira igihugu. Aragaruka kandi yarafise baguma bamuhanura ngo heba uwigire muri Amerika. Yashitseyo aragaruka. Ico cyabaye ikimenyetso cerekana gukunda igihugu. Muravyibuka yuko je hari nabo twajanye bagatoroka, kandi bacavuga yuko mu Burundi ari umuriro, kandi bajanye n'umukuru w'igihugu. Leta yabarihiye indege bakajana n'umukuru w'igihugu, iryo teka bakarironka bakagitesha. Nimwibaze nawe akaronka iryo bakwe ryo gushikayo agaca yigarukira i Burundi. Yakoze ibintu vyobera akarorero abandi barundi mu mugambi wo gukunda igihugu. None nawe nyene tumwikidari cyo kwitangira igihugu c'intwazangabo n'akazamuzo k'umuriyoni n'ibihumbi 500. Murabona ko akiri muto aracakora. Ugira kane duhigitari cyo kwitangira igihugu ni Major Ndayikeje Emmanuel SS 1928 dramatique.
iyi ntwazangabo ngira ngo murayizi kuko aho Igitega hoho niho yakoreye cyane. Wenyene uyu kugira atere iteka igihugu cy'u Burundi yarafashe umugwi wiwe ibatayo arayitegurira ati zengira ntegure ibatayo izoja gutera iteka igihugu cyacu mu gihugu cya Somalia. Atako abari wabijanira baragwanya umwasi gushikaho yakomeretse inshuro zibiri zose aranka kuva mu ngabo ati jewe naho nkomeretse mu mvurira hanyene ngomana n'ingabo zanje akomeretse kabiri kose. Abandi bakomeretse bacavuga ngo nje mwikonje ngo ngende kuvurirwa ahandi simfe. Muga wewe yavuriwe mu ngabo inshuro zibiri zose bamurasa mugagumayo kugira ngo aguma aremesha ingabo ziwe. Hanyuma umwasi yaramunesheje aramwaka ibigwanisho bitari bike gushikaho ubu baramwivuga bose. None rero natwe si twebwe togera tutamushimiye yarateye iteka igihugu cy'u Burundi muri ubwo buryo. None rero twamuhaye ikidari cyo kwitangira igihugu cy'intwari n'akazamuzo ko miliyoni n'ibihumbi amajana atanu. Kandi rero nagira ndabatera inkuru twaciye tumuduzi pete kubera yerekanye ko abikwiye. Ubu ni Lieutenant Colonel yamaze kuryambara. Ejo niho nari musinyira. Namwe ni mwamushaka kuduga kora uko zamurarabiraho. Benda babwire urosi pete muri mwene ubu buryo. Aha ntugire ngo ni komisiyonema. Aca mu promotionere yabo baronkeye rimwe. Murumva ko aciye aduga. Kandi ni byiza cyane. Bariko bambwira uwundi muntu twahaye amanota uno munsi. Yaritanze. Ni Bihome. Yitwa Caporal Nduwayo Jean Claude. Matricule yiwe ni HR de 29 uyu musirikare ndababwiye ko ni Bihome bari mu gihugu cya Somalia. Murazi yuko bajya bigira iterabwoba bakora uburyo bwose kugira babanze kwica intwazangabo zitwara abandi. Yariko uwo mushababu yariko akoresha inkoho imwe irasa n'isazi ari mu giti yinyegeje. Uyu Caporal Nduwayo Jean Claude abona ataka kibigira no kuba yamubonye hajyagira rekuru rusoro acahenura shebuja umushefu wiwe aca bari waraswa. Hanyuma Imana irakinga ntaco yabaye mugabo ararokoye umushefu. Iyo umushefu yapfa murumva ko kompanyi yose yari gushaka gucineshwa. Mugabo yaremeye yaramwigura aca aramuhenura hanyuma uwarasha carasawe. Tugira rero Imana nayo kiramuhezagira ntaco yarakomeretse mugabo yarakize. Murabona ko ari umugabo akomeye kandi no akiri ku rugamba. Murumva ko ari intwari ikomeye. Uwo rero twamutoye no munsi mu gitondo ntibari baramuvuze neza. None nawe turamukeje kuko tumuha ikidari nawe nyene cyo kwitangira igihugu, ikidari cy'umujumu, hama tumuha akazamuzo ko miliyoni n'ibihumbi amajana atanu. Rero certificate yiwe ntitwari bwayikore mugabo akazamuzo koko ngira ngo arakaronka hanyuma ibindi azoca babimuherezeje. Abantu baza baraba akarorero nababwiye ubu nukuza turaba akarorero. Hama rero nshitse ku mugabane w'abakunda Uburundi. Muri abo rero bakunda Uburundi turafise umupfasoni Ambassadeur King Motso Nomi Jolobe
no umupfasoni aserukira igihugu ca Afrika y'Epfo mu Burundi. Ni umuserukizi mwiza cyane ku buryo yatevye amera ahubwo nk'userukira Burundi muri Afrika y'Epfo. Murazi igihugu ca Afrika y'Epfo ivyiza cakoreye Burundi kuva turiko turarondera amahoro, duhereye ku mukambwe Nelson Mandela tukaja kuri Jacob Zuma tuje ku bategetsi ba Afrika y'Epfo no munsi. Murazi ko n'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo aheruka kuza gaha mu Burundi iwacu. Uyu mupfasoni rero ari mu baserukira ibihugu vyabo, twashimiye twabonye ko yarushije abandi mu mutima wo gukunda igihugu. Nico gituma mu kumushimira natwe twamuhaye ikidari mu mugwi w'abakunda abene gihugu b'i Burundi, ikidari c'imibano myiza mu bantu, ni ikidari c'intwazangabo. Umuntu akora neza nukuza arashimirwa kugira ngo azaratanga akarorero no mu bandi. Mbe nta murundi araja guserukira igihugu cy'u Burundi ngo aca atahana ikidari nawe. Nukuza muramenya namwe mu bihugu mugiye gukoreramwo muze murashimirwa gutyo babashimiye igihugu c'abarungitse. Ubu ngeze mu gice c'abahizi mu iterambere ry'ubuzima bwa bene gihugu. Muri uyu mugwi uwo mwaka abajejwe gusuzuma bararavye abantu bakoze ibikorwa byose byoba bigirira neza abene gihugu kurusha abandi. Uwo batoye ni ina Burundi nyakubahwa Ndayishimiye Angeline, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Nimwibaze ngo utera ubureza ngo abanza kubwibanza ngo nivyo vyabaye. Ibikorwa vyiwe nivyo vyivuga kandi n'amakungu yarabibonye. Acinjira mu mabanga yiwe yaciye atanguza umugambi wo guteza imbere amagara y'abantu, cane cane yatanguriye gutabara abakenyezi bari bagwaye indwara yo mu kigo yari yarabuze kivura mu gihugu cacu. Yubakira ibitaro vy'Igitega ikigo cabo, inyubakwa nziza, kandi iyo nyubakwa yarayishizemwo vyangombwa vyose, abariwe kandi yiyemeza kubakurikirana gushika n'uno munsi. None ubu iyo ngwara ubu yagabanutse mwe biboneka mu Burundi, kandi yari ingwara iteye ikigongwe. Jewe byarantangaje n'ingene yavyiyumviriye. Ntiyahereje aho kuko yarafashije abarundi benshi bari barahumye amaso, arabavuza ku buntu kandi barakize. Hariho nk'uwari amaze imyaka 6 yarahumye, barashoboye kumukora arakira. Arongera kandi benshi akabasanga n'iwabo kuja kubavurirayo. Yarafashije kurokora ubuzima, avuriza abana 3 bagwaye umutima mu bihugu vya Buraya na Aziya. Abana 3 byari byarananiranye bagwaye umutima, yarashoboye kubavuza ku buntu barakira, abariwe abarihira n'amatike. Aha ntitwokwibagira na wa mwana yafashije akarokora ubuzima bwiwe yavukanye imitwe 2, muramwibuka, kandi uwo mwana n'ubu arakomeye. Ingozi naho yarabonye ko hakenewe ikigo kiza kirumviriza abagiriye ibibazo mu miryango, kuko mu miryango burya haberayo ibibazo byinshi gushika abantu bahahamuka. Yongera abona yuko yofasha no gwaruka gwari gwaranyoshwe n'ibiyayuramutwe, arashobora nabo nyene kubavura kugira ngo bakire, n'ubu akabaguma afasha. Ikindi atasize inyuma no gufasha abana gufungura ku mashure kugira ngo ntibahebe kwiga kubera inzara. None no mu makungu baramugomwe, akaba ariwe arongoye umugambi w'amahoro mw'ishiramwe ry'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu ba Afrika, akaba kandi ari wari cegera c'urongoye iryo shirahamwe. Mw'ishirahamwe mpuzamakungu ni naho akaba yatoye
kuba uwa mbere ku isi mu kwitaho ibijyanye n'ubuzima bw'abenegihugu muri uyu mwaka. Aho gashimwe azokaroswa itariki 12 z'uku kwezi kwa Mukakaro. Murumva rero n'amakungu yarabonye ivyo yakoze ku buryo yabaye uwa mbere muri uwo mwaka, yashimiwe ku isi yose. Abarundi none twoba turi ntashima natwe ataco tuvuze. Nico gituma nawe twaciye tumwambika ikidari cy'igihugu cy'igitsibo, hamwe rero n'akazamuzo k'imiliyoni 2 kujya kw'abandi. Mbonye uwaramuserukiye, uwo muserukira kundusha yobande nzokamuhashitse. Ninde we muserukira kundusha? Zoca nakamuha niyashika. Nzobatumira muze kuraba igeneje akamushikiriza. None rero ababaye akarorero haba mu ntwari ibereye, mu kwitangira igihugu, mu gukunda igihugu no mu gukunda ubuzima bw'abenegihugu nabo. Ariko nanje ku giti canje sinogenda ntashimye, kuko iyo umuntu yakoze ivyiza utegereza kumushimira. Mu bashikiranganji n'abaciye hirya no hino ndaba ibikorwa bakora umwe, ndabona abashikiranganji b'abahizi 2. Abo bashikiranganji ndazi yuko namwebwe mubakomera amashi. Uwa mbere n'umushikiranganji ajejwe inyubako rusangi, ajejwe amabarabara. Aho nibaza ko ntihenze, uvuga rimwe akumva 5. Ngira ngo abahora bafata urugendo rwa Bujumbura Gitega, ubu igitoro musigaye munywa caragabanutse, n'imodoka zagenda zirata ivyuma mu nzira ubu ntizikibita. None ga yemwe aho hantu ndihenze. Umushikiranganji agira 2 n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati. Uwo mushikiranganji arakurikirana ubuzima bw'abenegihugu nk'uko abijejwe. Ababura amatari barabizi. Umuruho nari mfise imbere siwo mfise kuko ndazi ingene bakora, ariko n'uwo yasubiriye nawe nyene yari umukozi. Nico gituma nawe yaciye aronka agashimwe gakomeye. Murabona ko ubu dusigaye twicarana imbere. Ni vyiza rero ko yamuteye umugisha. Noneho bashikiranganje 2 nta kidari ndabaha, mugabo hariho mu kigega amahera abenegihugu muhora munteganiriza yo gufasha no gukora ibikorwa by'iteka mu gihugu. None rero emwe ndabaha ko umwe wese miliyoni 5. Nibashike ngaha kugira ngo turamukanye, hanyuma baraza kumenya ingene tubigeza. Ngira ngo umuyobozi mwishikira wanje aramenya ingene abitunganya, ariko nibaza ko ntabeshe. Ninaba mbeshe mwari guca muzomera iyo mba mbeshe. Barabaye akarorero kandi ndabateye intege. Murabona yuko turatanguye turabona abantu dushobora kujana ku rugendo. Abashikiranganje bandi baba bibonye ko ndaba urupimo ningere tuzokoresha amahera y'uwo mwaka, kandi uno munsi niho yatanguye gukora. Umwe wese ategerezwa gukorana umwete kandi tubungabunga itunga ry'igihugu. Murakoze rero, Imana ibahezagire. Mugabo baraca basomya ko abagenzi babo ubu leta nkozi bose nimagiriranire. Aha antu bari kubishobora abandi bashikiranganje ataco bahaye amaboko. None nk'uraba ivyo gutwara abantu n'ibintu n'ujeje amabarabara ntiwumva ko bakorana. Baza barahanurana icokorwa.